ugura mushigiki bakuryo kinga jana kwereka ikenere nibi umwereke bayina mwereke umviriza bakuryo kinga jawe ntari wewe bakuryo kinga jya gatoya abari bo bagabo uzosanga batanguye kuza bafatwa oya bayina nakujaniranye sivyo oya sikubujanirana anya katebe pulse ziriga mu gisagara zubatswe n'abagabo bene zo n'abagabo mbe waruzi yuko kugira zubakwe n'abagabo benshi okay si bose bafite amahirwe yo gukora ubuzi bwa leta ariko umuntu akora akazi ka leta afite inzu nk'iyi inya hello guys muraho aho muherereye mwese nibaze ko meze neza mushima Imana donc turaho turashobora uko biri kose ego imisi itari mike ndavyibaza gusa twaba duhari bishirase ku bwanyu bon yo what's up guys guzomereye guvimera kuboga abantu barenganye inyuma yawe baza gutinya kurengana imbere ya kamera ntari nabo renga ko ntuzoga katekano wonya safi sana mzee umeze neza ni fresh kwe riko dukobya video nakunda kuvuga ati tuko duca amafaranga tuzaro so family yani abakozi basenga meze nyene kujyama ni byatuza kukuramuka niko ubuntu guhoraho nkibisanzwe nyene yo nuze ari wose Imana muhezagire cyane so hano aboro dufite deberi yani jena sisi tubamisi ko turaharira ko bice baguma nk'ibisera bwa ati none tuko duta imwe muziki reka tukore bino bintu kugira ngo wenda abakunzi yani abakunzi basenga mezi abaro bazoca urubanza muri kano gakino nyene turiko yani muri bino bintu turi mu ngaha nezo yo yani tuko tuvuga ati ngo mbega ico umugabo yokora n'umugore yogikora cyana mubwira ati ico umugore yokora umugabo yogikora ariko ico umugabo yokora umugore ntacyo yokora koro basi imihari kiratangurwa kubororeye turaharira biraba birebire kabisa turavuga ati ronga ikintu cingenzi nti reka duhamagare yani kabayi aze ngaha dufata mayima kugira ngo yani abakunzi basenga media muducira ugo rubanza guca umugabo yokora n'umugore yogikora kubera ikirukiga yo kuca umugabo yokora n'umugore yogikora none ikintu umugabo yokora umugore atoshobora nawe n'igiti bari genda kubajije no kurambaza okay turabizanya hano twisi urambaza nanje ndakubaza sivyo ariko ubanze kumbaza umaze kwishura kwanza none umviriza umugore niwemera ko ari umugabo ashobora kubikigaba mu muryango ugasanga umugore niwe kirumara mu muryango ugasanga umugabo aricaye ngaho abonye umugore ariko amenya famille ariko amenya uko abana bafungura ariko amenya uko abana baryama ariko yambika umugabo ariko akora buri kimwe cyose umugabo yatagerezwa gukora ntavyemera ivyo bibaho ariko nico bisobanura yuko ivyo bintu buri kurakora yuko umugabo atobikora okay ubu wabikoze kuko uziko n'uwo mugabo yobikora ego yobikora sinari ngo navyo yokora mugabo ico umugabo yokora n'umugore agikora sabe usa neza we alata nuko usa neza we ala komeza rero komeza ico umugabo yokora n'umugabo ico umugore yokora n'umugabo yogikora ico umugabo yokora n'umugore yogikora sivyo nta kintu na kimwe umugabo yokora umugore atoshobora dupingira ibintu bingahe rero bitatu ahama yani tuze gukina umukino yani umukino uza kuba nuwaye urabona ko boro sisi yakoze makeup amadent tuzo gukora iki tuzo gukora system yindi gusa yo tuza kwibabwira yani inyuma y'iki kintu gusa mucama kigazi ibintu biruko onye umugore n'umugabo bamazogira mariage umugabo yambara costume kandi ya costume ashobora no kuyambara agiye ku kazi agiye mu rubanza rw'abandi bantu ariko umugore yambaye urushungi agwambara urya musine wa wedding ntabwo ashobora kugwambara ntabwo ashobora kwambara urushungi ku kazi ntabwo yosubira kandi kwambara urwo rushungi agiye mu rubanza rw'uwundi muntu je n'ikintu cyambere kwa kigaragaza neza ivyo umugabo yokora umugore watobikora ivyo twashingiye ku myambarire se byose birimwo byose birimwo kwambara nakazi aho ushangaye nawe Kuba bizagufasha umwana gutubwira ngo wisige. None kwambara okay. Ni nkuko hari uvuze uko. Tuko tuvuga ati ico umugabo yokora. Ngo ico umugabo yokora n'umugore yogikora.
umugabo arashobora kwambara imuzu yambaye umunsi wa mariage agenda ku kazi. Umugore arashobora kwambara ubushungi yambaye umunsi wa mariage akarutonda nago ku kazi. Okay, ivyo ni ibintu bizwi Ego canyoya. Si muzu ya buri. Ico ni cyambere rero. Ego, sakazi ni muzu. Ico ni cyambere. Nawe twagiye nawe umereza impamvu. None. Umuhungu atari umupede. Sivyo, ari umuhungu yiyemera. Ashobora kwisiga nkuko nesivye. Ari umuhungu. Umuhungu? Ashobora kwisiga makeup. Uyu nusuba kwisiga kwatujanirana. Oya se niko ariko atujanirana. Wambwiye uhagarare uvugisha ukuri. Wambwiye ko umugore atashobora kwambara urushonge sivyo. Ngo agende ku kazi. Uravyumva? Ngo agende ku kazi gukora. Uravyo ari nimba umugore ivyo ni come on guys, none tuzi abantu benshi bakora mu masano basiga bino iboro by'inzara nyine bakabagira benshi n'abahungu babikora kandi atari amapeni afise n'imiryango batonze. Yani ubu ahubwo uyu sisa ko aramfasha kunshigikira mu kintu kimwe. Ico umugore yokora umugabo yogishobora. Ico umugabo yoshobora umugore we niyo gishobora. You know why guys? Basi costume ni muzu yoroshe kwambara sivyo. Ni muzu yoroshe kwambara ku muntu w'umugabo ufate nk'abagiye bakora ku buzi bwiyubashe ubuki niba bandi usanga bagiye ku kazi bazambaye. Ariko shungi ni ikintu kiri bizarre wambara nyene uri muri mariage sivyo. Canke ukacambara dufate washatse kugira bayivuga gute? Photoshoot. Kubiki. Apana photoshoot. Ariko ndi kuno ushaka gutera surprise nk'umugabo dufate comme anniversaire y'imyaka mumaze mukambara kwa kundi mwambaye kuri mariage n'umuntu ashobora kwambara urwo rushungi. Ariko urushungi n'uruntu ruri bizarre simuzi wambara buri munsi canke ngo wambara. Rero tukiraho nyene bica biva ku mahitamwo mabi y'abantu. Ubwo mwambarira ikintu pose gusavuga ati ngo abantu bose bambara kuno kuntu rero reka twebwe reka genzo kwambara urya rushungi. Ijya muzu ni muzu yagenewe mariage sivyo. Ntabwo ari mu yakira kiba cyagenewe mariage. Ko je papa wanje ntabwo bagize mariage bambara urushungi kandi bararambanye wana babanye imyaka 45 na mama wanje. Okay, iyo ni shwa y'umuntu gusa rero iyo batari muzu yagenewe mariage. Kandi siko ubuzima batari babufisa ahubwo ivyo bishungi yani byaje muri bino bihe by'aba bantu babakene gusesagura gusa amafaranga. Gusa ikintu kiba abakobwa abagore bashobora abagabo toshobora gusesagura amafaranga y'abagabo. Chuma yambi ngaho vrema. Chuma yambi ngaho. Ivyo ni barasesagura sindabihari. Yubawe cyane. Mugabo nabo bayasesagura mwaya batetse. Kuko umukobwa niyo vari ya mari ngo nje kurira amahera utamuhamagaye. Reka. Uravyuma ngo reka. Akurira amahera atari. Afite 6e sans. 6e sans. Uva gusa ko wamo amago ati umutima yitira akavuga be. Kagara gatatu. Cyane ni sawa. ugasanga umugore wawe ufise amahera na nicumariye atari hasho uvuga gusa ati oya iriganga we are talking about husband and wife. We talking about husband and wife. Ntabwo tuganira ku bimanje mabari yani la majorité 80% y'abagore uviriza umugore ari umugore w'umugabo sivyo. Par exemple nka jewe mama mu sishaka kwera ngo dusesagure sivyo ngo tugende iyo mu kabare canke dusesagure. Nyuma munavuze 80% y'abagore barasesagura muri 20% rero gusa uri muri abo 20%. Ariko urumva nimba muri 80% uvuga abagabo basesagura amafaranga bo abaca bari 20%. Ubwo benshi yani economists abagabo economist 20%, bivuze 80% yabo. Naba economist, 20% nibo basesagura. Abagabo 80% n'aba economist. N'aba economist. Yes, wabicuritse none. 80% barasesagura. Look, ko zino zose ubona nga muri kino gisagara. Anya. 80% zizo ziri nga mu gisagara. Zubatswe n'abagabo bene zo n'abagabo. Mbe waruzi yuko kugira zubakwe n'abagabo benshi okay, si bose bafite amahirwe yo gukora ubuzi bwa leta. Ariko umuntu akora akazi ka leta afite inzu nk'iyi aba yafashe credit. Ariko n'umugabo sivyo abafashe credit sikuvuga ngo ni iki. Okay, ni nk'ideni mu bisanzwe. Ideni n'ubu bakora ubana umugabo agafata credit ugasanga nimba yaronse amahera yiwe ariko arasesagura ariko arayonona akavuga ati reka amahera yanje ndakoresha umugambi wanje kuko ndazi yo nzogenda akavuga ati reka fata amahera yanje ndakoresha umugambi acavuga ati reka ndayajye hari yanze ufata credit nzishira bukebuke none niyo kono
bari we reka tureke kwaza kuja out ya sije yacu. Ico umugabo yokora umugore yogikora niyo tukiri. Ego. Yani yo ya konte yo nindi debit adukanye ni. Ego, ico umugabo yokora umugore yogikora. Weze neza. Ngona ngani ico umugabo yokora umugore yogikora. Ngutu umugabo. Nanze ndabaza. Oya nare ibi none tubabaza none. Tubabaza none. Ndabaza umuhungu. Kaka ikibazo kibaza kuno kontu sije. Ico umugabo yokora. N'umugabo ico umugabo yokora umugore naco yokora yogikora ibikorwa yani bikorwa ego cyo kintu cyose umugabo yobasha gukora n'umugore yogikora umugore ashobora gukora kora merci beaucoup buretse amaboko abiri kandi n'umuntu ugura mushigiki ndamushigiki bakuryo kinga jana kweri kikenere nibi umwereke bayina mwereke uviriza bakuryo kinga jawe ntari wewe bakuryo kinga jya gatoya abari bo bagabo uzosanga batanguye kuza bafatwa oya bayina nakujaniranye sivyo uviriza stone numujaniranye wewe mutsindwa ndabiyizi sivyo mutsindwa ndabiyizi nimba umuntu uviriza nimba umuntu sivyo ari umugabo sivyo akaza ku nzu urabona inzu akubaka ndaba bita gutaba fundi yego uravyumva yego akubaka inzu ugasanga n'umugore hari ariko arubaka inzu kandi ari ibintu bavuga yuko vyagenewe abagabo bavuga ko kubaka vyubaka kanshara majorite abagabo sivyo ugasanga umugore yaduze ariko arubaka inzu akabikora ari umugore Jesse yanyitiranije sivyo wewe witiranije ibintu ikibazo kiri ngati kira kintu cyose umugabo yokora n'umugore yogikora sawa basi my example ni cyakino umugabo yokora umugore atokora nizo nabyo no mujikaka reka ndafatira ikinga gato yasivyo ndafatira ikinga tugera jabo kugira ngo muje nga muri space ya gauge bor reka tufatire nga all right agara nga sivyo icyambere no kwanza umugabo yokora umugore atokora twagiye ingo ngahanya munerurira umugore muterure nugira ikibazo n'umugore wanje ninje ndagorusha muterure wabisoro romantic ezi birisoro romantic oya mufate muterure urarushe muterure kugira ngo abashe kugitahura kino kintu birisoro romantic umva remere bingana gute aremere akora mutero sabushire hasi rero arindira kwanza gaka ingo nga wavuze ati ngo umugore afite amaboko abiri ico umugabo cyose yokora n'umugore yogikora be nimba imyaka uviriza muterure afisa amaboko kwa mbere kwa kabiri na muterure ingo ndaguterure uviriza nta mugore numwe je noterura bivana n'ingufu oya iyo sije yo guterura iyo aho vraiment hari umugore nawe utoterura reka muterure ingo ndaguterure oya mureke guterure ingo ndaguterure muterure you see uwo mwari haye kandi ariyo n'ikindi ingo gawo wonyene ngaha uri ngaha oya umviriza ariyo n'ikindi sije ico umugabo yokora none basi reka basinda umpe example nimba kunerura gusa nimba ari umugore n'umugabo ni keya sivyo biri hamahera ngahe birariha ivyaye kunerura ye kabaye umvizi biboro sise ko ravuga we none uretse gato twebwe ibintu biba bituma bigashimangira akazi kacu kuba ko turi romantic sometimes nagutera atacho bimbwiye ngo birariha none ushangane na uyu uretse gato wowe ubushige ko ibintu biriha mu gutanga amafaranga bari yani ndaguteye kuno kuboro ujya mugabo akabura kugenda none urashobora wow
kubye bora je no bigerageza amaze guterura umugore wiwe ujya mugore wacagere abashabona ari ikindi kintu cyadanje abikora wo bikoze na muntu ashaka kubikicigangeso ngivyo bintu abikore ari abantu badakira kandi ikindi naco be wewe no umutera induru umutipe nonewe nawe wovyara cyangwa umutipe yovyara tuba abahungu turavyara wayi mwe mutera inda ntimuvyara turavyara oyaye ushangare na uragenda kujya makajya muri maternité ukavyara umwana akakuvamo kiretse batakuroza ngo bagupasure bavyita kugira iki bavyita gute pana ba no burya bavyita kuvyara cyangwa bavyita gute mu kirundi cyiza nene kugira iki kwibaruka biye bita kwibaruka kuvyara havyara umugabo naco gituma biye usanga ngo ari abagabo bamwe ari abagabo bamusanga bavuga ati ngo umugore wanje ngo kivyara abakobwa gusa cyo kiba ari kibazo kiba kiravuye ku mugabo zareba kuzamwigereranya nkaho umenga Imana yo yari kijuju cyane kugira ngo ivuge neza yuko umugabo we ko ari umutwe winuze umutwe wa famille izo bintu rero gutanga inyigisho rero kaka umugabo wa umutwe wa famille ambara wisanzura uragiye umugabo umutwe wa famille ariko rero uwo mugore wazo kuduga ku mutwe umugabo no umutwe wa famille mze nta kintu umugabo yokora umugore atokora ni guterana naho abantu twese ntitunganye ingufu sivyo uri umuhungu ushobora kuba uri umuhungu ukaba uterura nk'ivyuma cyangwa ugasanga ufise ingufu cyangwa ugasanga uranduta sivyo nimba wowe unduta sivyo ukaba uvyibushe nanje ndi musi yawe mu myaka ndonze ndi mutoyi no gushobora gute ne numva ara bihuriye no aho rero niko kubura kudatahura ikibazo kanga wakoze sana yego sha twita stone NCC nyene so nizo zabina ko ndavuga ati rero ni yuko ari ukubora kutumva ikibazo je sinigeze mvuga ati ngo nta kintu na kimwe umugabo yokora umugore atokora urumva je navuga ati mbe kira kintu cyose umugabo yokora n'umugore yogikora kira kintu umaze kuvyemera ati ngo ego yogikora biba bisobanuye rero yuko wowe umushaka kudugijura Imana rero nakuduka hejuru Imana nakwiduka hejuru sabasi nimba ari ikintu umugabo yokora umugore atokora n'umugore hari ikintu yokora umugabo atokora icaye cyo rero mwirega n'umweneye rero deja nagwaye kwibaruka nivyo kugira ngo ico kinya kibe haba habanje bikwanza haba habanje ko ati kuvuta pap inda sinavuze gutera inda navuze kwibaruka before yuko ivyo biba haba hatanguye iki navuze before kwibaruka yego none kugira ngo ugire umuntu yibaruka kugira ngo abatanguye iki ivyo bizatanguye sivyo navuze navuze kwibaruka habatanguye kuvuta hamaderi ijana amaderi agacambye yo boje iyo tikuvutu yawe so guys umucamba kero ibintu bimeze ukuntu sivyo ntabwo ari everything that umugabo ashobora gukora ngo umugore yo bashaka kubikora kandi wa mugore waho uri wose nibo bitekerezo biboro menya neza ushaka kugerageza ukuntu kose gukosora Imana nogore kandi ufise kubora upinga Imana wewe ufise kubora upinga Imana wewe kandi kuko nimba wowe upinga Imana ega abantu bashaka kumetera none upinga Imana jeje upinga bingana gute none je uyo Imana napinze ni yahe yani kuba wiyumvisha yuko umugore n'umugabo bangana aho direct umaze kugaragaza cyite nyine ku Imana yani ari kigugu kuko rero ari fise uburenganzira uretse oya pa guteranya Imana yari fise uburenganzira bwo kuremera umugore n'umugabo icyarimwe bose yabanje kwaza kubumba ariko ari impamvu nyamukuru sana yatumye Imana ibanza kwaza kuri mu mugabo ha mu mugore gakimukura muri rujya rubavu mu ugise wowe kubora urakabavu watumvisha ko ugomba kungana na jewe wose kugira ngo wagarare urakabavu kandi look urakabavu akara kawa kangana ukuwe amado ushobora ati ngo aba umugore n'umugabo ngo baranga ngo umugabo byose yokora ngo umugore yobikora tukiraho nyene tugikora tuko turadoga tukiraho nyene ivyo bintu byo kuvuga ati ngo ari abagore bakora nivyo ubuna biraharawe usanga umugore ashobora kuba ariko arakora amaze gukora akagira amafaranga menshi akarera n'abahungu cyane akagira iki akarera umugabo urumva ariko rero umugabo umva yatandukana aho riri rero kandi none ingingo umugabo arashobora kurera umugore
imyaka 25 umugore atakazi afise kandi bakabana neza. Ariko umugore nashobora gukorera umugabo umwaka wose umugabo atakaza afise buzina bimugwe neza. N'ubuzima bwiwe bwose yomurera atakaza afise kandi ugasanga umugore yagize ibanga ntagiye na hamwe uvyumva sivyo abantu Imana niyo baremye kumwe. Sivyo none gifate comportement z'umuntu umwe nimba umwe ariko ameze ushizitirira abantu bose. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe. Abagore bose cyo ikibazo cy'igitsina gore. So cyo ni ikibazo cy'igitsina gore umugore amaze kuta gusa umugabo ubuzima wacha yumvisha nyine yuko nshaka ibona umuvuga ati ngo umugore n'umugabo baba bamaze kungana. Ndagisubiyemo kandi umugabo ashobora kugumana n'umugore wawe wiwe imyaka yose umugore adafise akazi ariko umugore ashobora kugumana n'umugabo none umugabo sizo shingano ziyo. You see ishingano arabirangira ishingano ivyo uvuze ngo vyo gutunga umugore ngo iki n'ikingwa atamyaka afise ngo atakazi ngo afise ataki none sico bisigura ati rero umugabo yatunze umugore umugore amaze kugenda kurongorwa agomba guca bakireko akaba arayasamye. Siko navuze ishingano z'umugore zo nizahire kwitaho abana kwitaho umugabo iki ibintu nk'ivyo afise akazi akagakora atagafise abavyeyi baba baragutoye kwishuro wige kugira ngo uzove miki wa none ni maragiye kwishuro ubu abajyamitse amadiplome mu nzu abajyamitse amadiplome mu nzu bangana ngo abafise amadiplome bakora ubuzi bwabo ari abafise diplome bakora ubuzi bwabo none ubuzi bwabo ubwo buzi bwabo agenda kubushira ahubwo gusa ndavye bitaho rero bamwe mu bagore wo muri Afrika cyane usanga yari bavuga ati ngiye kurongorwa ngiye gucamba ikinebye rero siko navuze navuze mu gihe umugore atakaza afise navuze mu gihe umugore umugabo ashobora gutunga umugore imyaka yiwe yose atakaza afise ko nta mugore yotunga umugabo n'umugore arashobora gutunga umugabo ibihe byose atakaza afise kandi akamugaburira akamwambika ivyo bimaze kuba menya wa mugabo nimba bimaze kuba menya ko ababanyi bose banajoka munarere waswe ivyo sivyo abagore bose